Bene data bavukanye muri Kristo, namwe nshuti mwese ndabahaye mwiriwe kuri no mugoroba. Kuri iki cigwa ndabahaye kaze kugira ngo twigire hamwe ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dufise uyu munsi ni ijambo rivuga ko akameremere k'Imana n'akameremere k'ivyagezwe ni bimwe. Ni naco gituma ngomba gukebura bene data bavuga yuko ivyagezwe vyabambwe ku musaraba. Ngomba ndabereke yuko dusomye muri Bibiliya ivyagezwe n'Imana bifise akameremere kamwe. Nimba Imana ari urukundo n'ivyagezwe n'urukundo. Nimba Imana igororoka n'ivyagezwe biragororoka. Nimba Imana idapfa n'ivyagezwe ntibikugwaho. Nuko rero nagira nsabe mu ntega amatwi kugira ngo mwumve iki cigisho cyo kuri uno mugoroba. Nuko rero nkuko Imana idapfa niko n'ivyagezwe vyayo bidapfa. Bizokwamaho nukuvuga akameremere k'Imana niko n'akameremere k'ivyagezwe kameze, nta tandukaniro. Nuko rero abantu bose batitura ivyagezwe n'Imana bakigisha ngo vyarabambwe ku musaraba, bakigisha ngo vyarakuweho, abo bazimiza ubwoko bw'Imana, kandi Imana izobibabaza igikorwa ariko barakora cyo kuzimiza abantu b'Imana. Dawidi yavuze yuko mu gitabo cya Zaburi 119 umurongo wa 72 ati vyagezwe vyo mu kanwa kawe Mana bisumbira agasumba jana k'amazahabu nubwo yobaramuye. Kuba umuntu rero yitondera ivyagezwe n'Imana abasumvya umuntu afise amabiliyoni n'amabiliyoni mu mufuko wiwe, niko Dawidi yabivuze. Nanje nuko ivyagezwe vy'Imana vyambereye agasumba jana k'amazahabu aramuye. Usomye Zaburi ya 19 umurongo w'10 havuga Dawidi yavuze yuko ivyagezwe vy'Imana bimusosera gusumba ikigigu cy'ubuki. Niko nanje binsosera ndabivuga ku murango no mwijoro. Imigani 28 umurongo w'9 havuga ngo uwica ugutwi ntiyumve ivyagezwe n'ugusenga kwiwe kuba ari gisesema. Wumva ya majambo. Nimba utagomba kumva ivyagezwe hanyuma kuvuga ko urasenga Imana, ijambo ry'Imana rivuga ngo ni gisesema ugusenga kwawe. Mwene data, nagira wumvirize iyi nyigisho nigufasha uhindukirire ivyagezwe. Jewe nitwa Joseph Bukuru kandi nahoze ndi pasteri wo ku mashengero ya Sunday muri za Pentecoste, narabaye muri za International City Church, narabaye muri Baptist. Rero umupasteri wo muri Sunday nigisha ibinyene nkavuga yuko avyagezwe vy'Imana vyakuweho, ariko mu byatumye mpinduka nkaba umudivantiste narasomye sanga abadivantiste bari mukuri baharatahuye amenya ijambo ry'Imana, ivyagezwe n'Imana ntivyigeze bikugwaho. Maze gusoma n'ivyigwa no banarize byose byabaye sufuri, maze muhemu w'Imana abari wanyigisha ndaheza ndatahura ivyagezwe n'Imana, akamaro kavyo, akameremere kavyo, inkomezi bifise mu bugingo bw'umukristo, ico bimaze mu bugingo bw'abizera n'amategeko y'ijuru. Nico gituma ivyagezwe vy'Imana bihamye gushitsa igihe kitazoshira. Reka rero turabire hamwe aya majambo muri Bibiliya yera atwereka ko ivyagezwe n'Imana bifitaniye akameremere kamwe. Namaze kubivuga, nimba Imana idapfa n'ivyagezwe navyo ntibipfa. Dusome amajambo y'Imana. Imana ntipfa kandi n'ivyagezwe ntibipfa canke ngo biveho. Reka turabe Bibiliya itubwire neza. Dusome Timoteyo wa mbere igice ca mbere umurongo wa 17 n'ivyahishuwe Yohana 1 umurongo w'8. Dusome aya majambo twihuta. Umwama ahoraho adapfa ataboneka ariwe Mana imwe yonyene, igitinyiro n'icubahiro bibi vyayo ibihe bitazoshira. Amena. Hano twumvise ko Imana idapfa. Imana ntipfa, ibaho ibihe bitazoshira. Tugende mu vyahishuwe Yohana 1 umurongo w'8. Karanjiyemo gato ariko mwihangane. Ni 1 umurongo w'8 havuga hati jewe ndi Alpha na Omega, ni kumwami Imana agize, iriho kandi yamyeho
kandi igirize niyo ishobora byose. Hano Imana ivuze ko ari Alufa na Omega, intango n'iherezo. Imana ntipfa, ntawayitangiye imbere, ntawe uzoyisubirira, ntipfa, izamaho ibihe bitazoshira. Reka rero turabe ivyagezwe navyo ko bidapfa, bifite akameremere nk'ak'Imana. Dusome Zaburi 111 umurongo w'indwi n'uw'umunani. Turabanguka cyane. 111 umurongo w'indwi n'uw'umunani. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ibikorwa by'intoki ziwe nukuri no kuroranya. Ibikorwa by'intoki z'Imana niyo yanditse amabwirizwa yayo n'intoki zayo. Amabwirizwa yiwe yose arahamye. Ikintu gihamye kiratsindagiye ntigishobora kuvaho. Yakorewe mu kuri no mu kugororoka. Maranata. Ibikorwa by'intoke ziwe nukuri no kuroranya. Amabwirizwa yiwe yose arahamye, arashinzwe gushitsa ibihe bitazoshira, yakorewe mu kuri no mu kugororoka. Amena. Mwumva ya majambo, amabwirizwa y'Imana arahamye gushitsa igihe kitazoshira. Ariko inyigisho zigishwa na bene data ho hiyo mu matorero atandukanye ngo ivyagezwe vyarabambwe ku musaraba ngo vyarakuweho. Ariko umviriza ingene ijambo ry'Imana rivuga. Nagira ndakugira inama mwene data, wigisha bene so ukababwira ya majambo y'amafuti, nimba vyaraba ya mateka ukukuri, ingene Imana igororoka, ingene Imana ihamye, Imana idahinduka idapfa, n'ivyagezwe ntibipfa, birahamye gushitsa igihe kitazoshira. Mateo 5:18 wonyene wo dusoma. Havuga ngo ndababwira ukuri gushitsa ijuru n'isi bizoviraho, nta kanyuguti na kame canke nakazatsa bizova ku vyagezwe gushitsa aho byose bizoherengetera. Ivyagezwe birahamye, nta kazatsa canke akanyuguti bizovako gushika ahisi n'ijuru biroviraho. Nuko rero akameremere k'Imana, Imana ntipfa, n'ivyagezwe ntibipfa, birahamye gushitsa ibihe bitazoshira. Turabandanya. Imana yacu nagahore, kandi n'ivyagezwe navyo nagahore. Dusome ijambo ry'Imana tubona muri Matayo 5 umurongo wa 48. Turabe ingene Imana aragahore, hanyuma tuze kuraba n'ingene ivyagezwe navyo aragahore. 5:48. Dusome mu izina rya Yesu. 4:8. Havuga ngo mwebwe nimube agahore nkuko so wo mwijuru aragahore. Imana yo mwijuru iratunganye nagahore. Reka turabe ivyagezwe navyo. Reka dusome ni Zaburi ya 19 umurongo w'9. Ukubaha Uhoraho kuratunganye, kwamaho ibihe bidashira. Amateka y'Uhoraho n'ay'ukuri aragororotse gose. Maranata. Amateka y'Uhoraho aragororotse gose. Imana nagahore, agahore ni kintu kigororotse. Imana iragororotse ntigira agasembwa. N'ivyagezwe vy'Imana biragororotse nagahore ntibigira agasembwa. Ngo nivyo kwifuzwa kuruta izahabu, naho zoba izahabu nyinshi zitarimwe inkamba, bisosa kurusha ubuki n'umutsama w'ikigigu utonyanga. Amena. Ivyagezwe vy'Imana ni gitangaza. Dusome Imana ni yera. Ndiko ndavuga kameremere k'Imana, kameremere k'ivyagezwe. Nimba Imana ari yera, n'ivyagezwe bibiriza kubishingira intaye ko ari vyera. Imana ni yera. Dusome Petero wa mbere igice ca mbere umurongo wa 16. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Havuga hati kuko vyanditswe ngo mubabera kuko nanje nduwera. Iyo ni Imana ivuze, ishaka ko tubabera kuko na yari yera. Ijambo riko nda concentratinga muri aka kanya, ndiko ndakurikirana no kugira mutahure akameremere k'Imana n'akameremere k'ivyagezwe. Dusome rero mu Baroma 7 umurongo wa 12. Hano twumvise ngo tubabera nk'uko Imana nayo iri yera. Imana ni yera. Reka turabe ivyagezwe navyo ingene ijambo ry'Imana ribishingira intahe. Mukiva umuntu abititura, abanze yiyumvire igituma titura ivyagezwe n'amateka y'ijuru n'amateka y'Imana. Ntushobora kuyatitura, afisa kameremere kanyeneyo. Uko Imana ari yera nayo na yera. Dusome. None rero ivyagezwe ni vyera, kandi ibwirizwa ni ryera rigororotse ryiza. Umva ya majamwe nari gitangaza. Imana ni yera, ibwirizwa naryo ry'Imana ngo ni ivyagezwe vyo ngo ni vyera, kandi ibwirizwa ni ryera rigororotse ryiza.
urumva ko kameremere k'Imana ntacyo ibyagezwe, ariko umuntu akigisha ngo byaratawe kure. Please murabe ibyo mwigisha. Imana izobabaza iki kibazo kandi kirobagora kwishura. Ibyagezwe n'amateka y'ijuru. Imana ni mpwemu. Turabandanya. Imana ni mpwemu kandi ibyagezwe ni iby'impwemu. Reka dusome Yohana 4:24. Turabaye amajambo. Tugomba kuraba icyo Bibiliya itubwira. Niba kwigisha ngo byagezwe byaratakaye, urabe Imana ni yera, navyo ni vyera. Imana iratunganye, ibyagezwe biratunganye. Dusome mu izina rya Yesu. Imana ni mpwemu kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mpwemu no mu kuri. Imana ni mpwemu kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mpwemu no mu kuri. Reka turabe Imana ko tuvuze ko ari mpwemu, twumve ibyagezwe navyo. Mbega navyo byo bari mpwemu? Reka tusabe Bibiliya itubwire mu Baroma igice c'indwi umurongo wa 14. Turabandanya mu nkurikire. Kuko tuzi yuko ibyagezwe ari iby'impwemu. Imana ni mpwemu, ibyagezwe ni iby'impwemu. Ariko jewe nganzwa n'akameremere kanje naguriwe kuba umugurano w'icyaha. Hano ijambo ngomba gukuramwo n'uburyo Imana ari mpwemu, ibyagezwe by'Imana ni iby'impwemu. No kuvuga rero Imana, akameremere k'Imana niko kameremere k'ibyagezwe. Ntushobora guhindura Imana ngo uyikunde cyangwa gukunda Imana ngo wanke ibyagezwe. Ibyagezwe n'ibyagezwe by'urukundo, nibwirizwa ry'Imana ritavaho kandi ritazoshira mpaka isi n'ijuru bikugweho. Imana n'urukundo. Dusome icyete cya mbere cya Yohana 4:8. Hanyuma tuze kuraba ko ibyagezwe by'Imana ari urukundo. Icyete cya mbere cya Yohana igice cya 4:8. Igice cya mbere cya Yohana igice cya 4:8. Udakundana ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Imana ishimwe cyane. Udakundana ntazi Imana, kuko Imana ni urukundo. Reka rero turabe mbega ibyagizwe navyo n'urukundo. Turabe akameremere k'Imana niko kameremere k'ivyagezwe. Turabe Abaroma 13:10. Abaroma 13:10. Turaba ya majambo icatubwira. 13:10. Havuga hati ufise urukundo ntagirira mugenzi we nabi. Nico gituma urukundo ari go rushitsa ivyagezwe. Ufise urukundo ntashobora kugirira nabi mugenzi we. Urukundo rushitsa ivyagezwe. Urukundo rero ruri mu vyagezwe. Urukundo rushitsa ivyagezwe. Mu vyagezwe habonekamwo urukundo. Hano rero ijambo ry'Imana riratweretse amajambo agenda ahuza akameremere k'Imana n'akameremere k'ivyagezwe. Turabandanya. Imana n'umuco, ivyagezwe n'umuco. Imana n'umuco, ivyagezwe n'umuco. Reka dusome Yohana wa mbere igice ca mbere umurongo wa 5. Ubu nibwo bugingo, ubu nibwo butumwa twumvise bwavuye kuri we, tukabubabwira yuko Imana ari umuco, kandi muri yo ko hatagira umwiza na mukeya. Imana n'umuco, kandi mu Mana nta mwijima na mukenya ubayo. Reka turabe Imigani 6, turabe ivyagezwe navyo ingene bimeze ko ari umuco. Maze wicare wiyumvire, umuntu azokwigisha ngo ivyagezwe ntibigira akamaro ngo vyarapfuye ntacyo bimaze, uzumwiyamirize umubwira uti Bibiliya ivuga gutyo. Narumvise umukozi w'Imana bivuga, ushobora kuvyiginowa, ushobora kubifata nabi. Ukunda itorero ryawe ntukunda icyo Bibiliya ikubwira, nukunda itorero ryawe ntukunda icyo Bibiliya ikubwira ntacyo bimaze. Turabe Imigani 6:23. Kuko cyagezwe ari itara kandi amabwirizwa ari umuco, kandi uguhana kukwigisha ari inzira y'ubwenge. Twumvisa no ko amabwirizwa ari itara, icyagezwe cy'Imana ni itara, kandi amabwirizwa y'Imana n'umuco. Twumvise ngo Imana nayo niki n'umuco. Wumva ivyo bintu ko bisa na nyene vyo.
Imana n'umuco, Imana n'urukundo, Imana iratunganye, ibyagezwe n'umuco, ibyagezwe n'Imana biratunganye, ibyagezwe n'Imana biragororotse nk'uko Imana iri. Akameremere k'ibyagezwe n'Imana ni kamwe. Imana ni y'ukuri, ibyagezwe ni iby'ukuri. Imana ni y'ukuri, ibyagezwe ni iby'ukuri. Dusome Yeremiya 10 umurongo w'10. Yeremiya 10 umurongo w'10. Yeremiya 10 umurongo w'10 niho dusomanya amajambo. Avuga ngo ariko Uhoraho niwe Mana y'ukuri, niwe Mana nzima, n'umwami yamaho ibihe bidashira, uburake bwiwe buhindisha isagashitsi, kandi amahanga ntashobora kwihanganira ubushangashigwe bwiwe. Imana niki? Ni y'ukuri. Hano twumvise amajambo Imana ni y'ukuri. Reka turabe ibyagezwe navyo ko ari ivy'ukuri. Ibyagezwe ni ivy'ukuri. Zaburi 119 umurongo 142 n'umurongo 151. Reka dusome aya majambo mwumve. Biraryoshe cyane, birabereye. Wewe uri kuranyumviriza wumva aya majambo yagereranye, hanyuma niba kwigisha ngo ibyagezwe byarakuweho uzubangire. 142 Zaburi 119 142 havuga ngo ukugoroka kwawe n'ukugoroka kwe bidashira, ibyagezwe byawe niki? Nukuri. Twumvise Imana ko ari ukuri, n'ibyagezwe by'Imana nukuri. Imana ishimwe cyane. 151 wewe Uhoraho uri hafi, amabwirizwa yawe yose nay'ukuri. Amina. Aya majambo arateye ubwoba mu nyigisho biyigisha zitabaho, ariko mwumve ingene ijambo ry'Imana rishingira intahe Imana uko imeze nuko ibyagezwe byayo bimeze. Turabandanya. Imana iragororotse cyane, ibyagezwe biragororotse, sinosubiramwe ayo majambo namaze kuyavuga. Imana niyo kwizegwa, ibyagezwe n'ivyo kwizigirwa. Murumva ko bifise isano. Dusome Abikorinto ba mbere igice ca mbere umurongo w'9. Turabe ingene Imana ariyo kwizegwa. Imana niyo kwizerwa, yabahamagariye kugirirana ubumwe n'umwana wayo Yesu Kristo umwami wacu. Imana niyo kwizegwa, yaduhamagariye kugira ubumwe n'umwana wayo Yesu Kristo. Reka turabe rero ingene ibyagezwe navyo ari byo kwizegwa. Reka turabe Zaburi 119 niyo dusubira umurongo wa 86. 119 umurongo wa 86. Dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amabwirizwa yawe yose nayo kwizigirwa, bampamisha ibinyoma nuntabare. Amabwirizwa y'Imana nayo kwizigirwa. Imana hari mu Bikorinto twumvise ko Imana niyo kwizigirwa. Itandukaniro riri hagati y'Imana n'ivyagezwe. Bifise akameremere nk'ak'Imana, Imana ifite akameremere nk'ak'ivyagezwe. None ubihindura nkande, ubikuramwo nkande, ubigire gute, ubijane? Ijambo ry'Imana ko riravugwa. Mwarimu, we mu pastor agara ku ruhimbi ngo ivyagezwe vyarakuweho, urabe neza ivyo kurigisha. Ndiko ndakugira inama, nanje naruko nigisha ivyo, ariko ubu narabivuyemo maze kwakirwa n'umuco. Nuko uhamagariwe guhinduka, uhamagariwe guhindura kugira ngo wigisha abantu kuri. Ibyagezwe by'Imana nivyo kwizigirwa, ibyagezwe by'Imana n'ukuri, ibyagezwe by'Imana biragororotse. Imana niyo kwizigirwa, Imana niyo ukuri, Imana iragororotse. Wumva ayo majambo. Turabandanya. Imana n'ubwenge, Imana ifise ubwenge, Imana n'ubwenge buhambaye. Ibyagezwe n'ivy'ubwenge, ibyagezwe n'ivy'ubwenge. Reka dusome turabe ibyagezwe ko ari ivy'ubwenge, hanyuma turagaruka ku kameremere k'Imana. Ibyagezwe n'ivy'ubwenge. Zaburi 119 umurongo wa 98. Aha hafi nyene dusome. Amabwirizwa yawe yose atuma ndusha abansi banje ubwenge. Umuntu yize ibyagezwe by'Imana, umuntu yagendera ibyagezwe by'Imana, asumvya ngo ubwenge abamwigishije bose, asumvya ubwenge abahinga bose. Dusubiremwo. Amabwirizwa yawe atuma ndusha abansi banje ubwenge. Nubwo hoba hari abansi igihumbi, abansi bampiga, abansi bamvuga nabi, ngaba nitondera ibyagezwe by'Imana, ndabarusha ubwenge kuko ijambo ry'Imana niko ribivuze. Amena. We wumva amajambo y'Imana, ufata
ufata ingingo wumve ko inyigisho bakwigisha itameze neza, uhaguruka uti ndiyamirije, ngomba kubahiriza ibyagezwe n'Imana. Amen. Reka turabe rero ibyagezwe navyo ko ari turabe Imana n'ubwenge, kanatsinda Imana n'ubwenge, ifise ubwenge buhambaye. Yobu 12 umurongo wa 13. Iki cigwa kigomba kirangire, mwihangane hasigaye nk'iminota mikenya gusa tugomba turangize. Yobu 12 umurongo wa 13. Dusome mu izina rya Yesu. 12 umurongo wa 13 dusome. Havuga ngo ariko iyoyo niyifise ubwenge n'inkomezi, niyifise inama no kumenya. Hari mirongo myinshi ivuga ya majambo ko Imana ari ifise ubwenge kandi ifise ubwenge. Ivyagezwe vyatubise ko ari ivyo bizana ubwenge, bitera ubwenge gusumba n'abansi naho bobe amamiliyoni, naho bobe bihumbagiza, ariko witondera ivyagezwe ngo ufise ubwenge gusumba abansi bawe. Imana ni nyenkomezi, ivyagezwe vy'Imana birahambaye. Ikintu gihambaye ni kinyenkomezi. Imana ni nyenkomezi. Zaburi 147 ku murongo wa 5. Turangire Imana ari nyenkomezi. Hanyuma cyo turaba n'ivyageze nyene ari binyenkomezi kandi. Havuga ngo umwami wacu arahambaye n'umunyenkomezi nyinshi, ubwenge bwiwe nakabura rugero. Imana yacu irahambaye. Imana yacu ifise inkomezi z'akabura rugero. Reka turabe ivyagezwe navyo. Ivyagezwe birahambaye. Zaburi 119 umurongo wa 1 n'uwa 2. Dusome mu izina rya Yesu. 119 umurongo wa 1 n'uwa 2. Hahigwa abagenda batunganye, bakagendana mu vyagezwe vy'Uhoraho. Hahigwa abitonda ivyo yihanikirije, bakamurondeza umutima wabo wose. Hano ivyagezwe vy'Uhoraho birahambaye. Hahigwa abavyitondera, bitondera ivyo yihanikirije, kandi abagenda batunganye, bagendera mu vyagezwe vy'Uhoraho. Nuko bitera inkomezi, bitera kunonoka mu misokoro. Kanatsinda dusomye mu gitabo c'Abalewi igice cya 15 ku murongo wa 26 havuga yuko abantu bitondera ivyagezwe n'Imana, Imana izobakingira n'indwara, ndizobateza indwara nko yaziteje abo muri Egiputa. Tugomba turangize ivyagezwe n'Imana. Imana ni y'amahoro, ivyagezwe ni ivy'amahoro. Aho niko baturangirize. Nodondagura vyinshi bijanye n'akameremere k'Imana hamwe n'akameremere k'ivyagezwe ko gashusha, nodondagura n'imirongo myinshi muri Bibiliya ivuga ibi. Naguma ndakugira inama wewe uri kurumviriza ya majambo, ufata ingingo. Inyigisho bakwigisha uvuze izi nyigisho sizo. Ndumvise inyigisho zihumuriza, ndumvise inyigisho z'ukuri, ufata umwanzuro, uhagarare ku kuguru kwawe, utingomba kugira step. Nababwiye nari umupasteri yigisha mu mashengero ya Pentecoste yo muri Sunday, ariko noneho hashize imyaka iri ku myaka 3 n'igice mvuye muri izo nyigisho zazimiza abantu. Ivyagezwe nabitupiriya mbali, mbejeje kubatizwa nakomeje mponyanga amategeko y'Imana ngo ndacamaze, kuko nigishijwe n'aba bakozi ba Vatican n'aba bakobwa ba papa, nkaguma nonona ivyagezwe vy'Imana nkayirogotako, nkavuga ibintu bitandukanye. Nuko wewe umvise amajambo, Imana ikuhezagire cyane. Ijambo ngoma ndangirize ko niri jambo rivuga ngo Imana ni y'amahoro, n'ivyagezwe ni ivy'amahoro. Aho no nyandangiriza mwene data uze guheza ufate ingingo mu mutima wawe, urabe ico wokora, kandi ntiwidadire, nturase hejuru ngo bukuru niwe yabivuze ngo ndamuzi, ngo niba muhungu mugufi ngo ndamuzi. Ntiwidadire. Imana ntiraba igihagararo, Imana ntiraba ijunja, Imana ntiraba karanga, Imana iraba baciye bugufi mu mitima yabo. Nuko niwumvira ijambo uhaguruka ufata ingingo, utingomba gukurikira Imana. Abaroma 15:3. Imana nye n'amahoro ibane namwe mwese. Amena. Imana ni y'amahoro, ndabasabira ngo ibane namwe mwese no muri kino cirwa, ibane namwe mwese muri ko murumva ya majambo. Turangize kuri Zaburi 19 umurongo w'165. Abakunda ivyagezwe vyawe bagira amahoro menshi. Imana ni nyamahoro, ariko ngo abakunda ivyagezwe vyawe bagira amahoro menshi, nta kibatsitaza bafise. Amen. No kuvuga ni witondera ivyagezwe n'Imana, ufise amahoro menshi, nta nikigutsitaza, kuko ivyo vyagezwe ari byo biturongora, ari umuco mu nzira zacu, biraturongora bikaturinda, tukamenya tugize ibituroba turenga icagezwe. None
abizigira, ababungabunga ibyagezwe n'Imana bagira amahoro. Tumaze akanya turaba akameremere k'Imana n'akameremere k'ibyagezwe ni bimwe. Ufata ingingo, kuko abigisha bakwigisha bakora baragutakaza. Nanje niko nigisha abantu ndabatakaza, ariko maze gusoma Bibiliya nafashe ingingo ndaheba Sunday, ninjira mu muryango w'abasenga ku munsi w'indwi, abasabato. Ndaguhaye ikaze. Izi nyigisho bakwigishe zitabaho, utahure ukuri kw'Imana. Reka turangirize muri Zaburi 119 umurongo w'165, turabe ko ibyageze navyo ari iby'amahoro nk'uko Imana ari y'amahoro. Abakunda ibyagezwe vyawe bagira amahoro menshi. Amena. Abakunda ibyagezwe n'Imana bagira amahoro menshi. Imana niki? Ni y'amahoro, kandi ngo nta kibatsitaza bagira. Ndaguhaye ikaze, ndakumenyesheje izi nzira wagiriye mu nyigisho zitabaho. Imana nyena amategeko iragororotse, irera, iratunganye. Ibyagezwe vyayo ni vyera, biragororotse, biratunganye. Nuko nagira kugira inama ufata ingingo. Niba uri kuranyumviriza, niba uri kuranyitegereza, wumva aya majambo, nagira dufatanye nawe dufukame hasi, ubwira Imana uti Imana, naragucumuye ko narisha amabwirizwa yawe, none ndagarutse imbere yawe kugira ngo ngarukane ibyagezwe vyawe birimo n'isabato, kuko numvise akameremere kawe Mana n'akameremere k'ibyagezwe vyawe ari kamwe. Nuko nimba unyumva canke umbona, dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, ndagukengurukiye rwose aka kanya umpaye kuvuga aya majambo kugira ngo nerekane ububasha n'icubahiro ibyagezwe vyawe bifise. Imico yawe yose niyo n'imico y'ibyagezwe vyawe bifise. Nagomba nkebure bene data bigishwa inyigisho zitarizo, bikebuke barabika ikigwa twize kuri mugoroba. Ndabasabiye, ndabasengeye, ndabashyize mu biganza vyawe. Birashoboka ko ababonye iki kigwa bagafukama, bakifuza ko cobafasha mu bugingo bwabo. Bagirire neza, bahe gufata intambwe, nabo bahaguruke bigisha ukuri kwawe, bakubwire abatarakumenya. Urakoze Mana yacu, urakoze ko wampaye aka kanya ukanshoboza kugira ngo nigishe iki cigisho. Urakoze kubikoze, kandi uza gutahuza bene data. Mbisenze mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen.